Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, bababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi nafashe umwanzuro wo kuvuga kuri ubu Yesu Kristo yasize abwiye abigishwa biwe ati nimugende mu mahanga yose mubigishe mubahindure abigishwa banje, ati kandi abazokwizera bose mubatirize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, ati muce mubigisha kwitondera ivyo nabageze vyose. Ndashaka kuvuga ubu Yesu. Bibiliya iratubwira ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Hama Bibiliya ikatubwira ngo ubwa mbere na mbere Jambo yamyeho. Hanyuma ikatubwira ngo Jambo niwe yaremye vyose, nta kintu na kimwe caremwe kitaremwe nawe. Bitubwira ngo Jambo niwe Yesu Kristo. Imana mu kurema yaremye vyose ikoresheje Jambo. Imana yaremye vyose. Yesu Kristo niwe muremyi n'umuremyi. Dusomye mu vyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo w'8, Yesu yarivuze yibwira Yohana, ubwo Yohana yari mu kizinga ca Patimo, aramubwira ati ndi Alpha kandi ndi Omega, ati ndi uwa mbere kandi ndi uwa nyuma, ndi uwariho wamyeho, Imana y'ubushobozi nihabwe icubahiro. Ubu ni Yesu umwagazi w'intama w'Imana, ni Yesu umukiza. Paulo aramuvuga ati ni Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ngo yarananiwe, ariko Adamu wa kabiri acaraza gukora ivyo Adamu wa mbere atashoboye. Numukiza w'isi yose. Turavye mu Baheburayo igice ca 7 tugahera ku murongo wa mbere, turabonayo iyindi description, ukundi uwandikiye Abaheburayo avuga uwo Yesu Kristo umwana w'Imana. Uyanditse yandikira Abaheburayo yariko aravuga yerekana ingene Yesu Kristo asumba abandi bose. Hano rero yarageze kuri teme, ku nyigisho ivuga ngo Yesu Kristo ngo numuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Aravuga uwo Melikisedeki. Melikisedeki aho dutangura kumubona ubwa mbere muri Bibiliya turamubona mu gitabo c'Itanguriro. Melikisedeki ubwo ngo Aburahamu yaravuye kunesha abami, Melikisedeki ngo yaramusanganiye, asanganira Aburahamu ngo aca aramuhezagira. Uyu Bibiliya ngaho itubwira ngo ni umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba byose. Haleluya. Bibiliya igakomeza ikamuvuga ngo ni umwami agororoka, kandi ngo ni umwami w'i Salemu. Agasobanura akavuga ati risobanurwa ngo ni umwami w'amahoro. Muribuka amajambo Yesaya yavugishijwe ngo uwo mwana w'umuhungu duhawe wazokwitwa igitangaza, Imana y'ubushobozi, umukama w'amahoro, umwami w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Uwandikiye Abaheburayo arakomeza akavuga ati yemwe uyu muntu iyi figure Aburahamu sekuruza w'abizera, Aburahamu yahaye ikigira 10. Ati uyu muntu ntasanzwe, uyu Melikisedeki ntasanzwe. Agakomeza akavuga ati uyu muntu mushima adasanzwe ngo ntabwo aharugwa mu muryango wawe yatangishije ikigira 10, ngo kandi ahezagira nyene gusezeranywa. Urumva niwe yahezagiye Aburahamu, ariko agira comparaison y'aba bantu babiri. Ati ivyo arivyo vyose uwuhezagira niwe wakomeye kurusha uwuhezagirwa, ariko yerekana ati uyu arasumba Aburahamu. Nubwo Aburahamu ari ukomeye, uyu ko ari we yahezagiye Aburahamu arakomeye. Imana nihabwe icubahiro. Yesu umwami arakomeye. Dusubiye haruguru turabona
uyu mwami w'i Salemu, uyu mwami w'amahoro, Bibiliya iravuga ngo nta se, nta nyina, nta karonda, nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo, ngo ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Ibihe vyose ahora ari umuherezi. Mwiyumvire, uyu muntu atagira intanga, atagira iherezo, uyu muntu yamyeho ibihe byose, ninde? Ni Imana ubwayo. Navuze mfatiye muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa mbere ngo jambo yamyeho, jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo yari Imana. Ni Imana, Imana itagira intango, itagira iherezo. Kristo Yesu ni Imana. Imana nihabwa icubahiro. Ubu rero arakomeye, ubu rero arahambaye, ubu rero niwe dusenga, ubu rero niwe twizeye, ubu rero niwe aduhamagara uyu munsi, ubu rero niwe yatumye abakozi biwe, n'uyu munsi kandi niwe agituma. Niwe yavuze ati mugende muhindure amahanga yose abizera, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. N'umukiza. Ijambo agakiza uriravye mu Kigiriki ryitwa sozo. Sozo ni ijambo ryagutse cyane. Tuvuze ngo yarakijijwe, hari na benshi babaza bati bisigura iki ni iki? Iri jambo sozo ririmwo gukira, rikabamwo gucungurwa, rikabamwo guhabwa umwidegemvyo. Mu yandi majambo rivuga kuronka shalom y'Imana, amahoro y'Imana, amahoro yose. Aha rero naho ucugira uti shalom ryo ni iki? Twese turarizi, turavuga ngo amahoro, shalom, amahoro. Ariko shalom naryo ni ijambo ryagutse, ni ijambo rinini cyane. Nubwo tuvuga ngo ni amahoro, shalom karyumva uti bambuye ngo amahoro, ariko rivuga ukwagukirwa rwose, mu buryo bw'umubiri, mu buryo abanyarwanda bavuga ngo bw'amarangamutima, bw'ama emotion, mu buryo bw'ibifadika n'ibidafadika, kwagukirwa, kuba uwagukiwe mu buryo bw'impwemu, kuba ubufise byose adakerereje na kimwe. Hallelujah. Amahoro Imana itanga, amahoro uwo Yesu atanga, agakiza uwo Yesu atanga, kaduha ivyizigiro vyo muri kubu no muri kazoza, kaduha ivyizigiro vy'uyu munsi mw'isi tubayemwo no mw'isi y'inyuma y'ubu bugingo, mw'isi y'inyuma y'urupfu, canke mw'isi y'igihe Yesu Kristo azobaje kujana ishengero. Imana idufashe, iduhe kumenya, kumva, gutahura ico dufise. Abarundi baravuze ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Akenshi ntidutahura mbega agakiza dufise niki. Aka gakiza dufise karimwo vyose, twagahawe nande? Twagahawe na Yesu Kristo. Imana nihabwa icubahiro. Uwu Yesu Kristo abamwakiriye bose, Bibiliya iravuga ngo yabahaye, abaha gucika abana b'Imana, ngo nibo bizeye izina ryiwe. Kuba umwana w'Imana ubwiwe, Bibiliya yavuze ngo ni umwana w'Imana. None ngo natwe abamwakiriye twese yaduhaye gucika abana b'Imana, bivuga ngo turi abavukanyi ba Yesu Kristo. Imana ishimwe. Mbega umunezero, mbega ibintu bishimishije kwitwa abana b'Imana, kwitwa abavukana na Yesu Kristo. Kandi ngo ntibimutera isoni kutwita abavukanyi biwe. Hallelujah. Ijambo riraryoshe cyane ngo ntibimutera isoni nimba waramwakiriye kukwita uwo bavukana, kukwita mushiki wiwe, kukwita murumuna wiwe. Hallelujah. C'est un privilège kwitwa abavukanyi ba Yesu Kristo, kandi nawe akumva vyishimiye, akumva binezererewe ati barya n'aba brothers banje, n'aba frères banje. Imana nishimwe cyane. Uwu Yesu kandi yatugize abami n'abaherezi. Ubushize naravuze ku ijambo ecclesia. Ecclesia ari ijambo ry'Ikigiriki ariko risigura ngo ishengero. Yesu niwe yavuze ngo ishengero ryanje ngo nzoryubaka, nzokubaka ishengero ryanje ngo ku buryo n'amatanguriro y'ikuzimu atazorishobora.
yatugize abami n'abaherezi. Naravuze ko iryo jambo eklesiya mu gihe Yesu Kristo yari hano ku isi, igihe yakoresha iryo jambo, uko bari barizi, uko baritahura, eklesiya ngo wari umugwi w'abantu. Eklesiya rivuga ngo abahamagawe bakugwa ahantu. Wari umugwi w'abantu rero mu isi y'abaroma b'ico gihe, wari umugwi w'abantu batora mu bandi banyagihugu, ariko bakabatora baravye ubuhizi n'ubutwari bwabo, hanyuma ngo abo bantu uwo mugwi bagaca bawurungika mu gace baba bafatishije umuheto, bagwanye bagatsinda, bagaca batwara uwo mugwi bakababwira bati mwabantu mwabagabo mwe, inshingano tubahaye, igikorwa tubahaye ngaha, igikorwa muhawe n'umwami n'umuampereur wa Roma, nuko muje guhindura ahantu, mubahindure mu vyiyumviro vyabo, uko babona ibintu, uko bakora ibintu, uko biyumvira, mukoresheje inyigisho z'ikiromani, ku buryo igihe kanaka bazokwisanga biyumvira nk'abaroma, mbere bagira bati turabaroma 100%. Niyo devoir iyi komisiyo yabifise, igacigenda igakora ico yatumwe. Yesu rero avuga ati muri ishengero abico gihe batahuye ko ababwiye ati aradutumye kweri muri iyi si, agomba tugende tuyihindure, duhindura abantu, duhindura imyifato, duhindura abantu ingene biyumvira, kugeza aho bisanga biyumvira nk'abo mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana, haleluya! Ubwami butabonwa n'aya maso y'umubiri, ariko ubwami bwo mu buryo bw'impwemu. N'uyu munsi Yesu aracadutuma, abahamagara arabatuma ati genda muhindura amahanga. Yatugize abami n'abaherezi. Abami bakora iki? Abami barategeka, abami baricara bagategeka. Abaherezi nabo bakora iki? Abaherezi nabo bakorera abandi. Abaherezi bagenda bakavugira abo barongoye, bagatakambira abo barongoye. Aha muca mwumvamo ijambo ry'igifaransa ryitwa intercession. Abaherezi n'aba intercesseur, bavugira abandi. Umuherezi yaragenda akaja ngaho, abisirayeli, abanyagihugu bakazana ibimazi, bakaza baje kuhereza Imana icubahiro, bakabihereza umuherezi, akavyakira, hanyuma akabishikiriza Imana, akabasengera, akabasabira umugisha. Muribuka amajambo ari mu guharura, aho Imana yabwiye Aroni ngo muje muhesha umugisha abantu banje, mubahezagira, ngo Imana iguhezagire, Imana iguhe umugisha, Imana ikurabishe mu nyonga hayo, Imana ikugirire neza, Imana iguha amahoro. Shalom, ukwagukirwa mu buryo bwose. Ndasenga n'uyu mwanya ngo Imana itwagurire, Imana inyagurire. Ahubwo icambere numve agaciro mfise, ikirezi nambaye, agaciro kacu, nawe uvyumve. Aya mahoro Yesu yaduhaye n'ubutunzi bwo mu buryo bwose, bw'umubiri n'ubw'umutima, bwo mu badukikije n'ibidukikije, bwo mu byo dutunze n'abo dutunze, imiryango yacu, naho n'ibihugu turimo, naho n'ibihugu tubamwo bikagira amahoro. Imana idufashe gutahura ibi. Umaze kubitahura, usanga mbere n'ingene usenga vyahindutse. Yesu Kristo ni watanga ya mahoro. Yesu Kristo ni watanga kagakiza, agakiza katari mu mpemu gusa. Ntidukizwa kuko murabizi umuntu ntakizwa ubwo nyene ngo aragiye mu ijuru. Turakizwa ugasanga tumaze imyaka, abasogokuruza barashaje baragenda, abandi baraza baragenda, natwe twaravutse turiko turakura. Kumbure Yesu agitebaganye n'ubundi tuzoba muri iyi si. Muri iyi si tuyibamwo, tukayikoreramwo Imana, tukayihezagirirwamwo, kandi tugahamagarirwa gukorera abandi. Imana idufashe guca bugufiya n'ukwemera gukorera abandi. Uwemera gukorera abandi agira umugisha, ko biravuga ngo mwicishe bugufi nk'abana Imana ikunda. Igihe gikwiye gishitse muzoshigwa hejuru. Imana idufashe cane, Imana iduhezagire. Ndabipfurije mwese shalom, shalom y'Imana. Amahoro, umugisha, umugisha mu nda, umugisha mu ruvyaro, umugisha mu masho, umugisha mu magara yawe, umugisha muri environnement yawe, muri societe yawe, mu kibano cawe, umugisha mu gihugu cawe, umugisha mu bihugu tutuyemo, mu bihugu turimo. Imana iduhezagire twese. Amen.
ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.